Mahoro mwigisha, ego hari haheze igihe kirekire tutavuganye kuri audio muri inbox. Rero ikintu nagomba kutuvuganako niki wamukunda kuvuga yuko Uburundi ni igihugu kidasanzwe gifise abantu badasanzwe. Kuva dutanguye gufata ivyigwa vy'ishure ry'abarundi bose nabibonye ndiko ndabikurikirana kuryo jambo nkagigako ndiko ndabibona kandi bica bibonekana mu gihe uri mw'ishusho ubibona neza, ubu ndabibona neza. Ngomba mvuge ku bantu babiri mwa kano kanya bariko baravugwako cane kw'isi. Nestor Yankunda, umukinyi w'umupira w'amaguru akinira mu gihugu ca Australia mu mugwi wa Adelaide United. Nciye mvuga kuri Chris Ndikumana avuga ijambo ry'Imana aherutse kugisha igikorane kidasanzwe mu gihugu ca Cameroon i Douala. Ikibazo rero singomvye kuvuga ngo Nestor ninde, Nestor n'umurundi kuko ndibuka neza urya ntaciye mu majambo menshi twarabanye mu buhungiro. Sewe yitwa Giga, twamutazira Giga, sewe yarakina umupira cane mu nkambi y'Induta. Barya bagiye muri Australia barose ubuhungiro bwa gatatu. Ubuhungiro bwa gatatu harivyo bakora hariya bita settlement mu buhungiro, wagenda ku biro vya mukuru w'amakazi, ku biro birongoye ikambi y'impunzi, niho mwaza gusaba ugatanga ibirego ukerekana neza ukuntu wosaba ubuhungiro bwa gatatu bwakwemerera iwacu ugenda. Rero barya bashitseyo mw'iyo ntumbero. Sewe yitwa Mutazira Giga. Hanyuma Nestor Yankunda n'umurundi kuko yavukiye ku barundi bose, abavyeyi biwe bose n'abarundi. Ico ngomba kuvuga mwarimu ni iki gikurikira: Chris Ndikumana urabona ko yabishiye bigacika muri Cameroon. Nestor urabona ko abisha bigacika muri Australia, mbere ubu yasinye n'amasezerano muri Bayern Munich mu Budagi mu Bugermani. Rero umwigisha, akabazo kanje kagomba gahagarare ngaha nk'ikiyago. Hokorwa iki kugira ngo abantu bafise impano zose begeranirizwe ngaha muri iki gihugu, naho bimwe bitoshoboka kubera usanga bamwe bafise amasezerano no kuba mu bindi bihugu barasavye ubwenegihugu, basi hafume hakorwa ikintu c'uko boza barabona na rimwe mu mwaka bari muri iki gihugu. Kuko je nanje ndabiharura, abantu bose b'incabwenge ibice ijana birenga 99% kw'ijana bibereye hanze y'igihugu. Usanga umwe ari hariya uwundi ari hariya. Ujana Uburundi bw'umukama mu neza mu majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukana impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Abo buhinga bari hariya biki bari hariya. None hokorwa iki nkawe bamwigisha kugira ngo n'iciyumviro uzoduha inyishu? Hokorwa iki kugira incabwenge abo b'ubumenyi bamwe bikunde bagaruke ngaha mu gihugu? Kuko harimwo benshi twigirako kandi harimwo n'abagiye twayigirako. Vyokorwa gute? Vyomera gute? Kuko ico mbona impano zigumye zigenda zigurwa, batwara kamwe kamwe zigurwa. Uzoza usanga twebwe turerera abandi, niko nobivuga, dutanga ubuhinga n'ubumenyi tugaca turerera abandi, natwe usanga dusigaye turi uko nyene. Hokorwa iki rero mwigisha? Saba murakoze. Wa munyeshure akunda kumbaza ibibazo bitoroshe, sinzi iyo yari yaracomokeye, mwumvise ko yagarutse. Iki kibazo c'umuzagazaga ahejeje kubaza. Kandi rero umunyeshure abaza ibibazo vy'inkoramutima kabisa. Umunyeshure ndamukunda kuko ni umunyeshure yiyumvira cane. Ndamushimire cane kuba bajije ikibazo nk'iki. Iki ni kibazo kiraba igihugu,
ni ikibazo kiraba abarundi bose, ni ikibazo tudashobora kwirengagiza. Imbere rero yuko nzomwishura inyishu ikabafasha mwese, nagomba ufise inyishu hagufi ashobore kwiterera, kuko iki kibazo uwo ari we wese yoshobora kukigerageza agatanga iciyumviro ciwe mu kwerekana ukuntu igihugu c'u Burundi cokogorora gifashijwe n'abanyempano batandukanye gifise ariko bari mu mahanga. Ndasubiye gushimira uwo munyeshure, eka mwese mudukurikirana ngaha ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose, ndabashimire. Reka nsozere nivugira nti tubandanye rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na commentaire.